Okay. Akajambo nubwo ko dukurikirana nuko binezereje kumva Kristo icyamuzanye ari kubwira abantu ubutumwa inkuru nziza. Inkuru nziza. Rero uri karanyumva avuga ati genda gowe ndi umunyavyaha niyegere Kristo. Kristo yaje ngo abantu baruhuke. Hari abantu baremejwe n'ibyagezwe agerageza masabato agerageza misi yose yakwiswe hasi. Yesu yavuze ngo nimuze abananiwe n'abaremerewe. Ntabwo yavuga bikoreza ibimizigo aho kwisoko. Yavuga abananiwe n'ibyaha byabo. Ego bakunzi ba Web TV turabaramukije kaze mu biganiro byacu byo kuno munsi aho turi kumwe n'umutumire jewe nitwa Irankunda Adodezire akaba ari jewe nje kubana namwe bino biganiro by'ijambo ry'Imana. Ego turi kumwe n'umutumire aho ubushize twako turayagira hamwe isobanuro y'ijambo ry'isezerano rya kera avuga ko cari gitutu cy'isezerano rishasha aho twagejeje aho twarangije ariko aratwereka aho biza guhurira n'ingene bisa akaba tuma tubandanyiza rero makino kiganiro cacu ariko kuba tashoboye gukurikirana ikiganiro ca mbere eka tubanze twakire no mutumire banze yidondora kugira ngo abatashoboye gukurikirana ikiganiro cy'ubuheruzi bashobore kumenya umutumire ko aravugana uwariwe reka tuguhe ikaze. Ndashimye gose nitwa Emmanuel Shimirimana ko yavuze ndi umupastori hanyuma kwa muri cyo kiganiro biranezereje kuganira nawe no kuganira ko dukurikirana kuri kumbonesha kure urakoze cyane. Ego mutumire wacu ubuherutse twako turayaga turavuga yuko nitwaga ko tuzorabiraho inkuru yerekeye inkuru igenda ihuza y'umusezerano rya kera igenda ihuza n'intuzenya igenda ihuza n'isezerano rishasha twagomba uducire utubwire nembizo dushima ku mayanga ko turakene kuduha insiguro nziza yumvikana kuko turibuka yuko Yesu igihe yaza aje ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. Ibyo byose byari birangiye nibaza ko byari byo gutanga inuma ko muratanga impene abwira murashe guharirwa ibyaha mbega abisirayeli baharirwa gute ubu naho mbega kuri Yesu Kristo je wabifitatiye ihe sano y'ukuntu abisirayeli batanga ikimazi ubwira bashe guharirwa ibyaha na Yesu Kristo amaze kuza mbega nihe byerekana ko aho hantu ho bari igitutu kubisirayeli baharirwa ibyaha no kuri Yesu amaze kuza nihehe hari igitutu cy'ibya Yesu amaze kuza. Bakoze na gomba banze nkundire gato uyu murongo twawusomye uheruka uvuga ingene ari gitutu. Hari akantu gato nshaka kuvuga mbere yuko njya muri iyo nkuru uvuze akantu kavuga ngo nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa ku binyobwa ku by'iminsi mikuru mu zimboneko z'ukwezi kubonetse cyane mu by'isabato. Umurongo wa 10 uvuga ngo ivyo vyari igitutu cy'ivyari bigiye kuzoza ariko umutumbu bwawo ni Kristo. Kama mvuge kuri akonyene mvuge ku isabato umbabarire ntiwakibajije ko ariko kama mvuge ku isabato uyu munsi abantu barakerebutse cyane ku isabato kandi ni benshi bifuza kubahiriza isabato bifuza akantu kukandi mugaye kibabaje ntibarayishobora n'uyu munsi bamana urubanza mu mutima ariko burya isabato isobanura ikiruhuko. Rero ku isabato ubwayo ni Kristo. Yabwiye muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 25 kugushika 28 yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Aramanuka agacavuga ngo ndashaka kuzoba ikiruhuko cy'imitima yanyu. Ni jewe kiruhuko cy'imitima yanyu. Musanze ikiruhuko Imana ashaka kuvuga kirya gihe yavuga iby'isabato yashaka kugaragaza kuruhuka nyene mugabo baruhuka imibiri kuko imitima ntiyashobora kuruhuka kuko hari itandukano hari igisiga hagati y'umuntu n'Imana. Kristo rero niwe yazanye akaruhuko hagati y'Imana n'umuntu abahuza n'Imana. Ku murongo twasomye twabonye ko ari umwaka wo kwemerwamwo n'uhoraho umaze kwemerwa n'uhoraho ucugira amahoro mu mutima. Igize amahoro mu mutima no kuvuga uburuhutse. Rero umuntu iruka rwana n'isabato ngo ashaka kuyishobora ntayo bazosho nko muri technology nshasha y'intu bazoshobora utelefonye uraguze uguze wishe isabato utwo kurya dushuhije guturya ni sawa oya ba ntitwo bitebako hari umuntu yeze kunsaba lift ku isabato ndabwira ndi ku kazi
ngo ntacu turagenda dushitse imendamazo none ubu nta cyaha ukoze ngo ya none we kuzabye lifti jewe ndi ku kazi wiyumva ko ndiko ndakora icyaha ukaba wifatanyije nanje numva ko ngo ndatsinzwe ntabyo twoshobora ndavuga nti uvuze neza ntavyo mwoshobora Kristo yarabishikije amaze gushika isabato yarishitse ya numvise akakantu kavugaho gatoyi kagacishamwo kuko numva ni igitutu isabato ni igitutu Kristo n'umutumba igitutu cy'akaruhuko Kristo n'akaruhuko nyako ya ego rero hari inkuru nifuza ko tuganira ko uyu munsi wavuze ngo Yesu yavuze ngo birarangiye ngo byo wacuvuga ngo byo gutanga amanuma si byo gusa ofeti byarangiye n'ibiki n'umuruho w'umwana w'umuntu umwana w'umuntu yararushe yaragowe navuze kimwe muri byo ni kimwe muri byo rero ndashaka turabe nko guharirwa ibyaha icyo igitutu cyo guharirwa ibyaha mu isezerano rya kera noneho mu isezerano rishasha Yesu yaje nk'umutumba gute dusome Matayo gatoyi ice cya 3 murongo wa 13 hava ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani agiye kwa Yohana ngo amubatize abatizwe nawe ariko Yohana agomba kumwanyira amubwira ati ni jewe nkeneye kubatizwa nawe none uje kuri je ngo nkubatize Yesu aramubwira ati vyemere kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose aka sizi ko ari we twajyanye ikiganiro cyane ko ari uwundi narakavuze aho abantu benshi bifuza kubatizwa bavuga ngo bagiye gushitsa ukugororoka kose ni kosa nta muntu ashitse ukugororoka kose Yesu yabwiye Yohana ati jewe nawe bikore hari igitutu cyatuvuga uyu munsi rero bikore dushitse umutumba okay hari igitutu cyavuga ibyo kugororoka uyu munsi rero mbatiza dushitse icyo gitutu kihave dushitse ibyo kugororoka kose Yesu yarabishikanye twebwe iyo tubatijwe ntituba dushitse ibyo kugororoka kose ahubwo tuba turi muri rwa rugendo ubwo Kristo yakoze rwo kugororoka tuba twinjiye mu kugororoka kose ko niyo mpamvu bivuga ngo uwizera agire gute abatizwe donc uwizera ko kwizera kumuha kugororoka aca abatizwa akabishingira intahe kubatizwa rero Yohana Yesu yabatijwe gutandukanye nuko twebwe tubatizwa uyu munsi utereye inkuru ihura gute igitutu cyayo ni ikihe ndaza gusoma amakuru nibaza ko yoba menshi abatumviriza barihangana cyane se nifuze yuko bo kwandika uri hafi yacu akandika kino gice kazokisomera mu Barewi igice cya 16 Abarewi ni gitabo cya 3 cyanditswe na Mose mu kiganiro twakoje twarabonye yuko Yesu yavuze ko ivyo Mose yanditse byose byamuvugako byavugishwa n'Imana banditse byose byamuvugako ivyo Zaburi yanditse byose byamuvugako reka turabere inkuru imwe Mose yanditse ivuga kuri Yesu ibyagezwe byo ku munsi w'impongano uyu munsi turavuga ko Yesu ari impongano y'ibyaha byacu aha rero ngo byageze byo ku munsi w'impongano habiki rero uhoraho abarira Mose inyuma y'urupfu rw'abana bombi ba Aroni hamwe bigira hafi imbere y'uhoraho bakagwaho uhoraho abarira Mose ati barira Aroni mukuru wawe niyame yinjira igihe cyose yigombeye ngo aje ahera hirya ya cagi tambara gikinze imbere ya wa mupfundikizo wo guhongera ko urumitse kuri ya sanduku hejuru kugira ngo ntapfe akakanura kumva ntapfe kwinjira uko yigombeye si buri munsi yamugeneye ibi kuko niyapfa kwinjirayo aza ari karaviyora amategeko yo havagwayo amubwira ngo kuko nzoserukira kuri uwo mupfundikizo wo guhongera ko ndi muri cya gicu uku aba ariko Aroni azogenza mu kwinjira hera azokwakire ishuri y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha n'imfizi y'intama y'ikimazi cyo guturirwa yambare yakanzu yejejwe yera derere na ryabutura ryiwe ryera derere apfuke ubwambure bwiwe akenyeze wa mukanda wera derere yambare na ca gitambara cera derere mu mutwe iyo niyo myambaro yejejwe nuko abanze kwiyuhagira aheze ayambare maze yakire ikoraniro ry'ibimazi ry'Abisirayeli isuguru zibiri z'impene zibikimazi cyo gutangirwa ibyaha n'imfizi y'intama ibikimazi cyo guturirwa Aroni aheze yigize hafi yashuri ayitangire kw'impongano hamwe n'iyo urugo rwiwe donc iyo shuri yari ya Aroni
n'urugo rwiwe ayetanga kugira ngo ibe impongano yabo. Maze azane za mpene zompi azihagarike imbere yanje ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni aheze afindire izo mpene zompi, ubupfindo bumwe bwerekane iyanje, ubundi bwerekane iyo gutangwa. Maze yigize hafi iyo mpene yerekanywe n'ubufindo ko ari iyanje, ayikerere kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha. Ariko imwe yerekanwa ko ari iyo gutangwa ihagarikwe imbere yanje ikomeye, kugira ngo yaturirwe ko aka kantu kumve dezi, yaturirwe ko ibyaha, irungikwe kuba iyo gutabwa mu bugaragwa. Aroni aheze yigize hafi yashuri, ayikerere ayitangiye ko impongano hamwe n'iyo urugo rwiwe. Yakire icotezo acuzuza amakara y'umuriro akuye ku gicaniro aho nyene imbere yanje, agende yujuje amashi imibavu iseye inoze y'ibintu bimota neza, avyinjize hirya ya cya gitambara. Ivyo bimota neza abishire kuri uwo muriro aho nyene imbere yanje, kugira ngo umwotsi w'ivyo bimota neza bitwikire wa mupfundikizo wo guhongerako uri hejuru ya vya bishinga intahe byo kugira ngo ntapfe. Kandi yakire ku maraso ya yashuri amijagize urutoki kuri uwo mupfundikizo wo guhongerwako ku ruhande rwo mu buseruko, ateko ayamijagize urutoki nyene imbere y'iyo ntebe inshuro ndwi. Twose n'utuntu tuzoya tuganira ko akajambo kose ngaka karafite insobanuro. Inshuro ndwi aheze akerere ya mpene y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha by'abantu, yinjirane amaraso yayo hirya ya ca gitambara, ayagenze nk'uko yagenjeje amaraso ya yashuri, ayacucagire kuri wa mupfundikizo wo guhongerako hamwe n'imbere yawo. Uko niko azoba atangiye ahera impongano, agihumanure aceze kugira ngo kiveko ubuhumane bwa Bisirayeli. Niyaheza gutangira ahera impongano hamwe n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, aheze yigize hafi ya mpene igikomeye. Uwo Aroni aheze rambike ibiganza vyiwe vyompi mu ruhanga rw'iyo mpene ikomeye, ayaturire ko ibigabitanyo vy'Abisirayeli vyose, ibicumuro vyabo vyose n'ivyaha vyabo vyose, abiremeke mu ruhanga rw'iyo mpene, ayihe umuntu yari yibangikanyije ayijane mu bugaragwa. Iyo mpene igende yikoreye, urumva kantu, igende yikoreye ibigabitanyo vyabo vyose, ibijane ahataba abantu, uwo muntu ayishiburire mu gahinga. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yambure ya myambaro yera derere iyo yari yambaye igihe yinjira mu ihema, aheze yiyuhagire ahantu. N'andi majambo menshi, reka ngeze kuri aya majambo. Inkuru nashaka cyane yarigarukira ngaha, uti iyi nkuru isa gute, igaragaza Yesu gute? Nicyo turiko turarondera. Iyi ni igitutu cy'impongano y'ivyaha, ni igitutu cyo guharirwa ivyaha. Hari amajambo twagiye turabonamwo ngo amarasi betangabondwi, ngo yaturire ngo ibyaha ngo mu mutwe w'iyo mpene, ngo n'ibicumo n'igabitanyo. Harandi tubonye ngo igende yikoreye ibyaha by'Abisirayeli n'ayandi majambo. Ufite ibi vyaba gute? Kandi agasubire mu ncamake ivy'ishuri yo kwa Aroni kandi bireke n'iby'umuryango wiwe, mvuge kuri zino suguru zibiri cyangwa zino mpene zibiri. Imwe ngo yarakererwa, amaraso yayo bakayamija ku gicaniro, bakayamija ahera cyane ku mutemere, bagaca bayacucagira ibihitangabondwe. Yabari ipfuye, birivuga ngo iyo hatabaye guseseka amaraso yaba guharirwa ibyaha. Kandi kavuga ngo ingero y'icyaha ni iki? Urupfu. Kuvuga ngo iyi mpene yabipfuye mu kibanza cy'Abisirayeli, amaraso yayo akagaragara. Hari ahantu twabonye ngo ku mutemere irya sanduku itwikiye n'uwo mutemere yarimo ibyagezwe, harimo n'aya mategeko avuga yuko ingero y'icyaha ari iki? Ari urupfu. Bisigura ko Abisirayeli ibyaha ntibashobora kureka kubikora, rero muri ayo mategeko haba harimo ikibacira urubanza. Niyo mpamvu hateza kuza amaraso y'ikintu kishwe akamijwa k'uwo mutemere, kugira ngo bigaragare ko hari urupfu rwabaye,
niyo mpamvu bayita impongano, yapfuye mu kibanza c'abantu. Nibo bari gupfa. Amategeko rero atwikiriwe n'amaraso. Niyo mpamvu birivuga ngo hahirwa umuntu yahari mu bicumuro byiwe, ibyaha bye bigatwikirwa. Bitwikirwa n'iki? N'amaraso. Urubanza rwe rutekirwa n'iki? N'amaraso. Rero ngo ahejeje ivyo yacaza agaca afata ya mpene idora ikomeye akayirambika ibiganza mu mutwe, ngo agaca yaturira ko ibyaha byose n'ibicumuro byose n'ibigaha bitanu byose bya Bisirayeli. Agaca afata umuntu yibangikanije akayimuha, uwo muntu ngo agaca yishorera ahatagira abantu. Hariho version y'ikindi ivuga ngo mu bugaragwa, bikagenda ivyikoreye. Abisirayeli ivyabera ahera cyane nta muntu umwe yabibona, baba bazi ko hari ikintu cyabaye, bari bakiri rero n'ikigaragara vy'ukuri yuko ibyaha byabo byapfuye. Ivyo rero byo kuhirambika ibiganza mu ruhanga rw'impene, Aroni yababikora nabo babona bose babati yo navyaye nakora hirya yejo na vya bindi ariko aravyaturirako abikoreye impene. Iyo mpene yabikoreye ivyabo. Ibyo uko Aroni abivuga imitima yabo yararuhuka, niko Imana yari yaravuze. Niyo yaturirako izo bivyikoreye agaca yikura mu bantu, agaca yirungika mu bugaragwa, ikagenda ivyikoreye, bakayikurikiza amaso. Ivyo vyamara umwaka wose. Abisirayeli bumva ko bari amahoro imbere y'Imana, ibyaha byabo impene yaravyangaranye. Hanyuma biheze uyu munsi, umwaka uheze uyu munsi, ejo byateza guca wa munsi mukuru w'impongano usubira kuba, kugira ngo Abisirayeli ntibace bapfa. Kuko iyo bacererwa rimwe gusa, ku ibyaha byabo byaba byiburutse, baca bapfa. Bihura gutero na Yesu. Twasomye ko Yesu yabatijwe na Yohana. Yohana yari mu ntoki. Tubanze turabe Yohana yari mu ntoki. Yohana abyarwa n'umugabo bita Zakariya. Zakariya yari umuherezi mukuru, kuko no kuvuga kwa Yohana byazanywe na marayika abwira Zakariya ko azobyara umwana kuri Elizabeti. Elizabeti yarashaje, yari umukecuru, atakivyara nka Sara, ashobora kuba atashikira Sara rwose, ubwo yarashaje, nta byizigiro. Bivuga ko yari ingumba. Yari ingumba. Nta byizigiro yari afise rero. Yarakuze mbere ngo n'igihe y'umugenzi ngo banje kunyegeza abantu bazoba ko nkungura nkuze. Rero marayika yabwiye Zakariya ko Yohana azovuka. Donc umwana w'umuherezi yabara umuherezi. Nta muherezi yavuka mu ndi muryango. Umuherezi yavuka mu muryango w'Abalewi mu nzu yo kwa Aroni. Rero icyo ni cyambere cyerekana ko Yohana ari iki? Umuherezi. Icya kabiri cyerekana ko Yohana yari umuherezi, kivuga ngo Yohana yavutse yuzuye mpemu yera. Mu isezerano rya kera abantu buzura mpemu yera bari batatu, yari umuvugishwa, umwami n'umuherezi. Rero iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yari yamurobanuye nk'iki? Umuherezi kandi mukuru. Twabonye ko Aroni ariwe yakora iby'ikimazi. Rero Yesu ninde? Igitutu cya Yesu ni ikihe muri ino sezerano rya kera, muri iyi nkuru dusomye? Yesu ntiyashobora gupfa imbere y'uko yigisha abantu. Mugabo cyari cyamaze ko ari ugupfa. Mugabo kandi mbere y'uko yigisha abantu yateza kubigishiriza muri atmosfere igaragaza ko abantu bashobora kuba bahari ibyaha. Nawe rero yateza gukora iki? Yateza gukora igikorwa kigaragaza ko ari we mutumba waje. Aya majambo twasomye akurikirwa n'ijambo rivuga ngo, ngira muri kiganiro giheruka twarasomye ijambo rivuga ngo ntimujye ngo naje gusenyura ibyagezwe n'amajambo yavugishwa, ariko naje kubishitsa. Rero Kristo ashitse yateza kugaragaza ko yaje nyene cya gitutu cyo guharirwa ibyaha gishitse. Rero Yesu yari inde aha muri kino gisoma dusomwe? Yesu yari ziya mpene zibiri. Yari iry'abakerera, yari n'iry'abangaza. Tubibona gute? Yohana avuga ngo sinokubatiza ndakuzi. Yaje kuva mbere ngo urumwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mu isi. Yesu ati okay, urabivugishijwe. Rero mbatiza dushitse kugoroka kose biwavuze bisohore. Yohana atoya ntiyabitahura. Yohana nibyo yakoze. Yohana yabikoze d'une façon prophétique bivuye kuri Kristo, mugabo ntiyatahura ibyo ari byo. Rero Yohana aravyemera ngo ashitse kugoroka kose. Nuko rero yaciye amufata mu mutwe. Kubatizwa byagenda gute? Yamubatiza muri Yorodani. Musa imibatizo myinshi nibyo, kubatiza ku ruhanga n'itundi ntazi natuzi cyane. Kusuka umutonyi. Yego umutonyi kuko bon
jobeka n'ibindi kujobeka ubwo Yohana rero yakorera muri Yorodani. Iri jambo kubatiza ryaje rikomoka mu Kigiriki rivuga kwinika. Rero kugira ngo amwinike yateza kumufata mu mutwe. Yohana ko yabatiza yafata abantu mu mutwe akabamanukana bagaca bavayo. Iki kimenyetso cyo gufata mu mutwe Yesu ni ikimenyetso cyo kumwaturira kw'ivyaha, ibicumuro n'ibigabitanye by'abari mu isi. Yohana ko yabatije Kristo yamufashe mu mutwe amwaturira kw'ivyaha, ibicumuro n'ibigabitanye by'abantu. We yabikoze, we ntiyavuze ko Kristo ntiyateza gupfa muri ya mwanya nka ya mpene itangira gupfa batangira gukerera, kuko yari arindiriye no kuja ku musaraba kandi yateza kubanza kuvuga ubutumwa bwiza. Rero icyo yorori yayikoze mu buryo bubiri, abanza kugaragaza ikimenyetso cyo gupfa no kuzuka, aremera arabatizwa, hanyuma arazuka, donc arapfa arazuka nk'ikimenyetso. Bibiliya ivuga ngo ivyo bikiba ijuru rica riruguruka, mu Imana aramanuka. Bisigura iki? Bisigura ko imyaka yose yari irenganye kuva Adamu acumura, ijuru ryari ryugaye urutare, kuko no kugoroka baronka cyari gitutu, ntabwo kwari kugoroka kuzima. Niyo mpamvu ijuru ritateza kuguruka. Mugo kubera ko Yesu Kristo yaje yemeje ko ari we mwagazi w'intama kuri ibyaha byo bari mu isi bose, ijuru ngo riruguruka, umutima w'Imana uruguruka, uguruke bari mu isi. Akora kabona byaba yahejeje kubatizwa, Yohana yahejeje kumufata mu mutwe, ikimenyetso cyo kumwaturira kw'ivyaha n'ibicumuro byo bari mu isi, bashikije kugororoka kose. Donc abantu bashaka kugororoka biciye muri Kristo Yesu. Hari ahantu rero ijyamene ya kabiri nayo ngo barayangarana. Usinyo muri Mariko, numva ntashaka gusoma imirongo myinshi cyane. Muri Mariko havuga ngo mwemu w'Imana ngo acashorera Yesu amujana hehe mu bugaragwa. Abasoma Bibiliya bose barabizi ko Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 mu bugaragwa. Isigura y'ijya minsi 40 isigura urupfu. Iyo minsi Yesu yamazeyo isigura nuko ubuzima bwe bwari bwononekaye. Agenda agize gute? Yikoreye ivyaha, ibicumuro n'ibigabitanyo pana by'Abisirayeli, by'abari mu isi bose nk'ikimenyetso. Inyuma y'isi heze birivuga ngo Satani acaza gute? Aramugerageza. Haya twagize Imana ko Kristo atatsinzwe. Profeti yaje kumutesta by'ukuri yuko urugendo yakoze rusa n'urw'Imana igomba. Muri uko kumutesta Kristo aranesha. Bityo bango aca baramuretse gatoyi. Aha rero bitwereka Kristo ko ari we mpongano y'ivyaha byacu, niwe mpongano y'ivyaha by'abari mu isi. Acaraza rero mu isi aravuga ubutumwa, aravuga ibyo akwiye kuvuga, igihe gikwiye kigeze baramwica, apfuye. Noneho yarashikanye cya gikorwa cya ya mpene ya mbere yatanguye, imwe bakerera, abarapfuye, nyuma y'imisi 3 arazuka. Rero Kristo ni mpongano. Novuga nti rero nimba Abisirayeli bashobora kumara umwaka wose uhora atabaharura kwicyaha, avuga ati ibyaha byanyu impene yaravyangaranye, ibyaha byanyu yindi impene yarabizize, ego baracumura baricana, ariko ntibashobora kurandurwa kuko baba bari munsi y'imbabazi. No kuvuga ngo mwe muhari kuri jewe, cyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwira abo ubutumwa bwiza. Yamenyesheje kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegembye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemerwamwo n'Uhoraho. Abisirayeli bari bazi umwaka wo kwemerwa, bamara umwaka. Kristo yaje kumenyesha abantu umwaka w'ukuri wo kwemerwamo n'Uhoraho, atakirinze gusabwa. Kandi noneho yise umwaka umwe, ariko ni umwaka w'iherezo. Ni ukuvuga ngo iki gihe turimo, urumvise hari hano Yesu yavuze ngo nukuri ngo abururunganwe ngo ntibazopfa bose umwana w'umuntu ataragaruka. Turi mu runganwe rero rw'umwaka wo kwemerwamwo n'Uhoraho. Imbere y'Imana birazi kwivuga ngo imbere y'Imana umunsi umwe ari imyaka 1000, ntituzi iminsi ruzomara, ariko iyo ni iminsi y'ubuntu bw'Imana, aho abantu bari mu mwaka wo kwemerwamwo n'Uhoraho. Abanywangutse imitima, abarindwa bararekuwe, donc babanye abantu bashobora kubana n'Imana amahoro.
abantu bashobora kuruhuka niba bemerwa n'uhoraho ya sabato natangurira ko bari muri yo kuko bararuhutse babana n'Imana amahoro. Sinzi ko ari akabazo gaca kaza rero kuko ndumva yuko ubu twe turi musimbabazi. Ego. Sibyo? Ego. Ariko hari abantu bacavuga ngo harano ngaha bacavuga ngo none ngo ivyagezwe nta gaciro bifise. Mu vyagezwe ngo ubure ngo tubihebe. Kubera kumva wabona nkaha urumva azi ko hari ibyagezwe bivuga ntukice ukibe ntukagire gute sibyo bagashaka ati none ibyagezwe ubu rero turabitesheje agaciro. Igihe Imana itaye bwatanga ibyagezwe mbega baracumura baracumura ibi byagezwe dusoma byahawe Mose byabaho imyaka 1500 gusa kuko Mose yaje inyuma ya Aburahamu Isaka na Yakobo haca imyaka 430 Mose amaze imyaka donc imyaka 430 nuvuga Mose yavutse haize imyaka 390 Yakobo n'abisirayeli binjiye muri Isirayeli muri Egiputa. Mose aravuka kuko Mose yatangiye guhunga amaze imyaka 40. Iyindi myaka 40 iheze Mose ahabwa ibyagezwe. None imbere y'ibyagezwe Imana yarihe abantu bariho kandi byaye bwatangwe bien sûr baracumura kuko bari bafite icyo bita umutima nama bagacumura. Ubona Yobu yabayeho kera maze iminsi mbona ikiganiro utanga kuri Yobu. Bibiri ivuga ngo Yobu yamatanga ibimazi buri munsi bavuga ngo kumbura abana banje baba bacumuye. Mbega Kayini na Abeli babayeho ku byagezwe? Oya, ntabwo babayeho ku byagezwe. Nibo bantu bambere tuzi babaye kandi bivuga no kuri Nowa barigi mwizo hari abantu bakoze ibyaha byageze n'ibyayi bwaze ariko birivuga ngo Nowa Imana igira gute iramushima. Turafise conscience. Ega twe nituri ntama nituri impene turazi neza kwica umuntu ko ari bibi urabizi. Niyo mpamvu na Kayini yarashavuye arashavura ngo amugurukirako kubera iki ishari. Imana icubwira ati Kayini we ibigira nibiki rega ukoze neza bari bazi gukora neza bibaho bisigura iki Kayini yakoze nabi Abeli yakoze neza. Hari amagambo menshi tugenda tubona rero ikintu mvuga je niki kwera Imana yatanze ibyagezwe vyanditse kubera iki kwiki yavyanditse niko kwiki yavyanditse musanze itegeko ryanditse rigucira urubanza kwari kugira ngo abantu batsindwe n'urubanza atakintu na kimwe barinze gusaba batsindwe n'urubanza. Amanira atsindwa n'urubanza bashyira amaboko hejuru bavuga ati turatsinzwe turananiwe kubera iki Imana yabiha Abisirayeli. Ega ibyagezwe n'ibyaha abantu bose oya byaha Abisirayeli mbere Imana birivuga ngo kugira ngo ayandi mahanga niyabone ibyagezwe byabo ngo batinye bavuga ngo biryo hanga ritandukanye natwe kubera iki Imana yaha Abisirayeli yabaha ibyagezwe. Bari bamaze imyaka 430 muri Egiputa basenga imana z'abanyamahanga. Uzoyibona birivuga ngo imana zo muri Egiputa nzozikira kwiteka bajye bo ntibigeze bamenya Imana. Niyo mpamvu Mose ahuye nayo imubwiye yaciye vuga ngo none mbarira ko tuzi Imana nyinshi hariya nzobabwira we ko witwa nde. Barazi Nile barazi izuba barazi Imana nyinshi none wenze babwira ko witwa nde. Ikiramwibwira mwize ati nje ndi uhoraho Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo nitwa ndiho niryo zina ryanje Jehova. Biravuga yuko ku musozi Sinayi niho habonekera irya zina Yahwe. Yahwe niho ryagaragariye. Igihe rero Mose yaganira n'Imana yamwibariye imizimwe ngo nitwa uhoraho. Genda ubabwire gutyo ndi Imana y'Abisirayeli. Abantu bavuga ngo Abisirayeli barasenze rwose ngo nibigeze basenga Imana kuko birivuga ngo numvise gutakamba ko bari kubise ikimongo Imana nibuka isezerano yumvise avugize induru ati Aburahamu namusezerani Yakobo namusezerani na Isaka Musa nyaruka nabumvise baboroga musanze bamaze imyaka 430 ariko isezerano ryaye kumara imyaka 400 gusa ko batigeze bamenye ibyanditswe badiyo Imana bari bazi barakubititse baranoga baca biberayo. Imana ngo yumva gutakamba kwabo yumva amaborogo yabo ubona asanga no mu kuboroga bavuga birahira Imana zo muri Egiputa ko nizo bari bazi uko bavukiye hajya nyene nivyo bazi n'ibyabaye kera Mose navyo yarazi niyo mpamvu yayibaje ati urinde n'uwo ntibazi n'ukuntu banahageze navyo bari bazi amateka nk'uko
twebwe dushobora kumva amateka ya bamwezi igisabo tukumva ko turi abantu bashaka ko tunyene ubundi bwatanguye bwo yako batubwira twumve ngo ni ibintu nyene by'isika bwenge nyene ubundi bwatanguye tubyumva nk'inkuru nabo babyumva nk'umugani ariko bakabona barakubitwa bagira ngo ati none ko turakubitwa gutya tubigenze gute rero Imana ibakura muri Egiputa ikoresheje ubushobozi buhambaye ntiyabakuye muri Egiputa kubera ko bagororotse icyo niko ndavuga ko Imana yaciye baha amategeko ufite bobo urumva ko babayeho batazi Imana hanyuma ibakuzamwo imbaraga zayo n'ubuntu bwayo irabasohora ibashikana mu bugaragwa usomye guhera mu gice cya mbere cyo kuvayo gushika mu gice cya 19 abisirayeli bwahabwa amategeko oro baracumura bari dodomba bavuga amajambo mabi menshi yotuma bapfa mugo bari babayeho musi y'ubuntu igihe batangiye gukubitika n'iryari umunsi Mose avuze ngo mbazani ibyagezwe Imana yampaye ngo mumva muzobishobora bati tuzobishobora haje bari bangaje urubanza iyo bavuga bati nukuri turiyizi ntabyo twoshobora ubuntu bw'Imana buraduhagije amategeko ntiyandikwa bacava ngo tuzobishobora tuzobishobora kugira ngo rero Imana itangire kubamenyereza kubacura kumenya abo bari hagati yabo n'Imana bamenye ubukuru bw'Imana bamenye n'intege nke zabo mugabe ikibabaje ntibigeze bamenye intege nke zabo baguma bavuga ngo tuzobikora umunsi wa mbere ngira ngo babitegwa n'ibigumbagumba by'Imana yabakoreye ngira ngo gatuma bakora oya si nivyo byonyene n'Imana bakorera muri Egiputa ari amakondisiyo zabaha musanze ubuzima bw'umuntu kuva Adamu acumuye umuntu akeneye kurya aguze niyo mpamvu biva ngo kwirigubira kuya nibyo zogira gute ibyo zogibyuye rero umuntu wese yumva ikintu cyose nta faveur umuntu yiteze ntayo uzore no mu bana bato ufise mu muryango si kenshi baba biteze faveur no ku kazi na yari ukore ikiza umuntu acavuga ngo none ngo magenze gute ngo mwashaka kandi mukoreye ikiza wumva kivuye mu mutima umunsi umwe naramukije umuntu acavuga ngo none ngo nzihe urumva ntiyiteze ko umuntu ashobora kumuramutsa n'ubugwaneza rero abisirayeli bumva umengo Imana izobemera niba bishobora n'uyu munsi niko abantu benshi bameze abantu benshi bashaka bavuga ngo reka nkore Imana izonyemere reka nkorera ijuru bashaka kwemeza Imana nabajije umuntu umwe yeje sinzi umuntu yamwe bari koraganira acavuga ngo ya Imana banzeke kuza ngo nuva hataragera cyandamubaza ntihazogera ryari ngo nuva ntiteguye ngo ibikorwa bya ntirashimira ndamubaza madame ufite imyaka ingahe sanga afite imyaka 40 ndamubaza kuvubatijwe umaze imyaka ingahe ngo yarenga 20 none kuvuye imyaka 40 gushika uyu munsi atake urakora urashobora vrema ubona ko Imana woyemeza ndamubwira nti uzorinda ugerageza kuzoshika rero abantu ibyagezwe rero iyo abantu bavuga ngo tubireke oya niba bikore ndabiko babishobora musanzwe hariho ubuntu icyaha ubwacyo ni bombe ahubwo iyo umaze kuba muri ubwo buntu bwa Kristo iyo umaze kwemera ko Kristo ari impungano y'ibyaha byawe utangira kumusaba ruti mwami fashe nteye zanje ngitse jewe ndasambana tabara nkurako igaca Kristo akagutunga akakopera niyo mpamvu birivuga ngo icyamwa cyose cyama ishami ryose ryama data ararituturira ufite Kristo waradututurira bamubwira ati yo Kristo reka je nsanzwe mfise ururimi rubi mwami wanjye ntabara birango mvuga nabi fasha more hagatangira guhinga ururimi rwawe birivuga ngo yaremye indirimbo shasha mu kanwa kanje yaremye ishimwe gishasha mu kanwa kanje akakurema amishimwe waruvuga nabi ukavuga neza waruryagagwa n'umugore ugatangira kubana amahoro ariko bivuze ngo nzo bishobora na urinda upfa utabishoboye no gwakarura gatoya indogoba hari indogoba z'ibigaba ukuntu indogoba y'ikigaba bayobora bafata agati ikundi karoti bagacumita mu karoti bagaca bakobera mutwe yayo aho ibona ya karoti iguma igenda ikurikiye karoti yibaza kwiza kugira gute kutinda yishikiye ngo yifate bakagenda bashika iyo baja itarafata ikaroti uko niko abantu bameze baguma bakurikiye ibyagezwe nzobishobora Imana inyemere nzobishobora ntari ndapfa gihenomo urwo rugero rwanzo bishobora rujana umuntu muri gihenomo ntirukiza umuntu niyo mpamvu Yesu yiswe umwagazi w'intama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mwisi niwe yikoreye ibyaha byacu eko sinzi ko nasiguye neza akanaho wavuze abantu ntibishimire ibyagezwe nibishimire imbabazi z'Imana zibashoboze gushitsa ibyagezwe
ego je nabwiye abantu ati kubera iki sizi ko ari Yohana 3:16 avuga ko urukundo Imana akunze ari mw'isi ariko rwatubitangwa nawe iki ngo umwiza wese ntazapfe rubi sivyo ariko agumwe namwe abajije ikibazo ati kubera kimwe hajya ahantu havuga ngo umwizera wese kuko batanditse nti utagira icyaha wese cyangwa uwitondeye ibyagezwe wese ntazopfe rubi cyane se ukora neza ntazopfe rubi ufite Bibiliya bivuga neza muri Yohana igice cya mbere ndibaza 17 ngo ibyagezwe byazanywe na Mose ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo turisome ihubwo bisigure ko umuntu ategeza guhitamwo bibiri ahitamo ibyagezwe bya Mose cyangwa ahitamwo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo mu murongo wo hejuru gato havuga ngo kuko ibibogaboga muri we aribyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi Kristo aje mu isi nta kindi kintu yazanye wabumbaze tuno n'ibyagezwe se yabitanze yego niwe yabitanze niwe yabitanze abirungikana Mose kugira ngo Mose abizane umunsi Mose abishikana mu isi hapfuye abantu 3,000 aho nyene byarabananiye baca bapfa 3,000 ariko umunsi Kristo arungitse mpemuyira hakijwe abantu 3,000 bakijijwe 3 nyene ariko urumva ko bisivyo cyagitutu kiragarutse hari akandi kantu Yesu ngo ku musozi Sinayi Imana ifata yandika amategeko n'urutoke urakabona Mose yamanukanye asanga bariko basenga inka acamena hasi Imana imugita genda ubaze yandi mabuye uyazane nongera kwandikireko Mose abaze yandi mabuye arayazana ibi biriva ngo yongera yandikisha kwiki urutoke icyo ni gitutu turabe rero Kristo bamuzanira umugore afasha asambana twamuturumbukiye ko niko bavuze bajya abantu bari bazi ibyanditswe bari bazi ibyagezwe bari bazi amategeko kuva ni amategeko ya Mose reka bacu bavuga twamuturumbukiye kandi ibyagezwe bivuga ngo umuntu nk'uyu yicishwe iki amabuye bivuga ngo bariko baragira gute bamugeza Kristo asoma imitima yabo abona ko ariko baramugeza kandi Kristo by'ukuri ntiyari kumukiza ujya mugore kuko hari itegeko wenyene yanditse wenyene kuba amategeko Kristo ni Imana hari amategeko yanditse ku musozi Sinayi or la loi ikurwa na la loi icyanditse gisubirirwa n'icyanditse perezida kunomye kugira directeur general nta uri muntu azogukura atari wenyene yanditse ikindi cyanditswe kivuga ngo tushizeho ubundi rero Kristo aravuga ati abantu bariko barangeza no kuvuga iki avuga ko yazanye imbabazi n'ubuntu niyakiza uyu mugore tuvuga ko avuye amategeko mu mutegeraho nyene avuga ko azanye imbabazi n'umuntu kandi avuga ko adasenyira ibyageze urumva niya mukizazo wasenyira ibyageze tuba tumufashe niya tubiya ngo tumutera amabuye ngo bazi ibyageze naho tuba tumufashe azuba ari umubeshi zambabazi n'umuntu azuba atabyazanye Kristo ngo arabitegereza aca yunama hasi yandikisha urutoke ku musozi Sinayi yagize gute yandikishije urutoke kangahe kabiri yandikisha urutoke birari tubwira ibyo yanditse ariko hindura decret imbabazi n'ubuntu ubuntu n'ukuri acaruna mukara bitegereza ati utagira icyaha namubanzi buye apana udakora icyaha utagira icyaha tandukanye ibintu c'est qui ne possède pas le péché urego urashobora kuba ngo ntacyo ukora kumba ni ngendanwa nibyo abantu bavuga nibyo abantu bibagira abantu bamenya ko bamenya ko abanyabyaha ko bakoze icyaha ahubwo bazi ko icyaha ariyo kibagira abanyabyaha bahurira mu ibarabara kuko kenshi uzokumvira mu masengesho y'abantu batizera bakubwira ngo mana uratuzigamye tugiye ngo muri yasi yande oro na hari kasengera ni mwisi yande kuriri aje mu gusenga kumuga ngo mwami ngo niriwe ngo nifuruguse ngo ndaje ngo nara ngo burya ngo mana ngo burya ntawera ngo shora ko narabye gusa newe akana kekeranye ngo niriwe ngwana ngo nisi ngo satani ngo n'umubiri ngo ibyo nibuka abantu bazi ko bitwa abanyabyaha kubera ko bakoze ibyaha no oro barabivukana ibyaha nigendanwa mu mibiri ni kamereme ningendanwa Yesu yavuze ngo agiye avuga ngo utakoze icyaha yari kubaronka benshi bari bahari kuko hari abantu bigengesera mugabo utagira rero ujya mugore bafasha sambana ninde muri bajya abagabo ntawamwifuje ego ntibasambanye ariko ntawamwifuje ntabona ko nawe bava bajyamba ntawo bayabuze uburyo gusa se mu bamufashe hoho ntawari afise akantu ko yahaye uwundi mugabo amategeko
mugabo amategeko bari bafise ntiyasoma imitima yavuga ngo uwo muzoturumbukira akazambana ariko ntiyavuga ngo uzifuza uwazambanye bitagaragaye nta ngorane rero Kristo avuga ati rero utagira icyaha muri mwebwe hariho abaje kumutera amabuye kubera bapfa karimbi ndamuronse hari n'abaje kumutera amabuye ko bavuga nti na jewe yaranyimye ariko ahaye naka ahaye frani donc utuntu twinshi cyane hari abaje bashwanye n'abagore mu nzu hari abari ituntu nk'utwo onye Yesu aca bati utagira icyaha muri mwebwe ntiyavuze ngo udasambana abantu bakunda kwishigira jambo bavuga ngo utabikora no utagira icyaha icyo ari cyo n'importe quel péché utagira icyaha namubanzi buye wibuke ko yanditse hajya bajya abantu iyo hagira umuntu yishurirwa akamenya icyo Kristo yanditse yaca guma hajya nawe ujya mugore yarahishuriwe Kristo arasubira yunamye arasubira arandika itegeko ryabaye revize kabiri ryanditswe kabiri risubirwamwo kabiri yunamuye amaso asanga bose bagize gute bacomotse acaba ati madame wewe namnagana kuri ngahasi wowe gutagiye ati abantu bose bagucira urubanza bari ati nta numwe mbona ni wigire nanjye si urubanza rwanzanye kuko Yohana wa murongo wasomye 3:16 11:18 avuga ngo uwizera ntazotsindwa n'urubanza ariko utizera aramaze gutsinda umurongo uvuga ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe no gucira abari mu isi urubanza rwari ruhasanzwe yaje rero kugira ngo bakizwe iki urubanza bari munsi yarwo niyo mpamvu rya mugore keza atari kumucira urubanza kuko Yesu z'umucamanza muri uwo mwanya n'umucungu n'impongano acavuga ati okay nanjye mpure nta rubanza ngucira yakoresha akajambo keza ngo niwigire muri iyo jambo igire n'amahoro igire muko yaje yigira mugabo abahinga bavuga ko uya mugore atigeze amuva inyuma rero nta muntu ashobozwa n'inguvu ziwe kudakora icyaha Kristo niyo yazanye imbabazi n'ubuntu niyo mpamvu birivuga ngo uri muri Kristo Yesu nta rubanza ruzomutsinda icyo gihe rero kizoherana n'iki kizoherana no kugaruka kwiwe umuntu ariko aranyumva kuri iyi video arabe neza agiye tuvuga ngo urumva ngo mbabazi zaraje ariko niza bazakiriye niza bamwakiriye ndakwa karo gatoya muri 2005 umukuru w'igihugu yavuze ngo abakenyezi bose bibungenze bavyare ku buntu sivyo n'uyu kugeza isaha iryo tego turarifise Dedi nimba mu Burundi n'abakenyezi bangahe bicwa n'inda muhiri wabo bari benshi n'uyu munsi aravuga ngo urumva ngo abaruzi ngo nibo bandozi ngo barayiziritse kigenda ahantu bakayizitura agacagirako ngo amusengere ngo amusengere ngo amurogore itegeko ryaraje abaganga barahana specialiste bazomopera umwana bamuterure bashire hanze ubwo buntu abantu ntibabwemera abakenyezi bangahe bavyara batagiye kwipimisha barwara bagapfa indwara kandi uyu munsi iteko rivuga ko bavurwa ku buntu n'abana babo abana bangahe birirwa bapfa ngo babahaye ibihano ntajeyo ubuntu ntabwemera ariko ubuntu bw'Imana bwaraserutse niko ijambo ry'Imana rivuga Tito 2:11 ngo ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza ariko si bose babwemeye ni Yesu yavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abizeye nibo bizeye izina ryiwe sibo bakoze ibyiza ariko ngo abatizeye baramaze gutsinda finish kera twebwe turiko turota duteramiye inkono bayikuye ku ziko bayitereka ahantu ngo birahora bayipfundikira aho umwana w'inkwakuzi yaca humiriza akimva ati nirya nkono je ndayibona we ikijumbu ndagikureyo gute agatanya guplanifya neza ko ibikijumbu batamumonye agahumiriza abonye atabona okay capfundura ya nkono agakoramo ninde yamwigishije ibyo bantu bose baramubona yacumuye bayibonye kuki ni iki yamutumye guhumiriza nuko azi kujya agomba ko ari biki ari bibi kandi ntarasoma Bibiliya ntaraje kubatizwa rero dufise imitima itumenyesha ikibi n'iciza niyo mpamvu ubonye uri kurakora ikibi ubonye umutima gitakambira Imana ubwiye uti pitié de moi ngirira ikigongwe ntabara ariko turazi neza nibyo by'ukuri kuri hakiranye amategeko byarane ukuntu abantu bahana bariho ndabivuga ndivuga ry'amategeko agikora cyane uko wabona ko no mu gihe cya Yesu yaza niyo bamutsindije niyo bashira imbere nibigeze bamutsinda niyo bashaka kumutsindisha niyo bamutsindije niyo bashaka kumutsindisha nibyo yego yuko ko hari ikintu tweze gukorana ku radio twatumiye umutumire twari ku kintu cyo ku ngene amadini aharira ibyaha kujya kuntu babigira yuko ko hari twatumiye ngaha hanyuma turamubaza ati none iwanyu umuntu ugira ngo aje
mwijuru ahariwe ibyaha bigenda gute aravuga ati twe tubatera amabuye tubakubita inkoni ndamwibutse ego wivye baguca igikonjo uriko twamubajije ukako namubajije ikibazo kivuga giti tinene wompa liste yabo mumaze gutera amabuye kandi uwo muntu yari mukuru w'idini ego aravuga ngo ya ngiyo turimwo ntikitwemerera ngo yuko ngivyo ngo bikora nawe ndabaza ikibazo ti none abo bantu bumva barahariwe ikindi kuko imutoja mu gihugu babikora kugira ngo mushitse kugoroka nkuko nyine ikindi mwe mwubaha guverinema musumbuko mubaha Imana igadizi abantu bararushe abantu bagenda bapfundikanya utuntu ngo barabe ko boshikira Imana icyo nicyo biti dini rero gupfundikanya utuntu gukubita umuntu inkoni ndari abandi baryama hasi abandi bakisonzesha abandi bagasenga cyane abandi bakongorera umuntu abandi bagatanga amashikanwa ngo baharirwe ibyaha amakuru babandi bivyagezwe nabo urazi ko igihe cyose yo muko muraganira uramubaza ati ni muri ya mabwirwa 10 yose urayubahiriza ngo mwisi naho ugororoka ngo ariko ngo turagerageza eske harimo kugerageza ega nabivuze wi kugerageza umwana w'umuntu yamagerageza ariko none niyarinda apfa agerageza ufite umuntu akigerageza batarashobora rero baragerageza umuntu akora ibyagezwe misi yose aragerageza kandi umuntu agerageza arinda apfa atarashobora ariko uwo bufise uduha umurongo werekana ko ibyagezwe ubu byo byarataye ku Yesu Kristo ukabereka umurongo werekana ko ibyagezwe na Yesu Kristo ko ibyagezwe biri kure cyane kuri Yesu Kristo ufite ibyagezwe gato nkosore biri kure ya Yesu Kristo bimatanye nawe ntushobora gutandukanya Kristo n'ibyagezwe sivyo kuko niwe yabitanze arazi impamvu yabitanze ahubwo twebwe yumbaza uti wo twiwe umurongo twereka ko tutari sanse gukurikiza ibyagezwe yego ni nkuko tutabishobora yego nuko nyarwanda kibaza ariko gatonya ibyagezwe hari abantu bavuga ko ingero y'icyaha ari urupfu urupfu nibaza ko atari gupfa umuntu bamuhambe yego hari igihe ukora icyaha ukaronka na rujya rupfu ariko nibaza ko urupfu ruvugwa kw'ingero y'icyaha nibaza ko ari yankurikizi igaruka mu cyaha iba ku cyaha nibaza ko jewe ko ndavyibaza nk'iciyumviro ndiko nibaza ko ibyagezwe ni ibintu biza kugaragaza bwa bupfu bwacu dutegerezwa gupfa mu gihe twakoze icyaha sinzi ko ariko umuntu yashaka kubisigura reka mbanze mvuge kwanza irya jambo rivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu kubera iki bitavuga ngo ingero y'ibyaha n'urupfu kandi abantu bagira ibyaha byinshi ariko ivuga ingero y'icyaha na yohana ntiyavuze ngo nguyu magazine amakuraho ibyaha by'abari mwese yavuze akuraho icyaha cy'abari mwese se ni ukuvuga iki ufite ikiremwa muntu kwitwa umuntu gusa ni icyaha nicyo rero Imana ikura ikaguhindura mu gitabo cy'Abakolosayi sindi basome havuga ngo ni Petero wa mbere haba ko yaduhaye kamere yayo kamere muntu rero ni icyaha ufite umuntu akeneye ibyaha umuntu n'umunyabyaha akora ibyaha kubera kubwiwe ni inyoko y'icyaha ni nk'uko ufata urutete urubuto rw'umucungwe ukarutera ahantu rujya rubuto rw'umucungwe ruravye ntiwomenya ko ari umucungwe mugabo muri rwo haryamye amababi haryamye amahwa haryamye ivyamwa nakajya gasosa na twa tuntu twokera byose byiryamiye muri rya rutete iyo uruteye rero rutangira kuvyimba rukamera ururavye ati yo hano hameze akantu umuntu ubwe ati ndiko ndarabibona gaki gabasha urashobora gutangura kwa mutaramenya urwo ariko ugize uti cya giti ni umucungwe ubonye iki agiye koza kari indimu ugasanga indimu ntapfu zibonye uri mu gihugu batazizi ariko umucungwe wari umaze kurya cya kiri ni umucungwe ubumenye gute Yesu yavuze ngo muzibamenyera kubyo bama rero umuntu iyo asambaye ni umunyabyaha yibye ni umuntu atukanye ni umuntu ibyo twita ibyaha ni ibyamwa by'umuntu rero warumbaje uti none icyo byagezwe
ni gute reka mvuge neza ni gute bigaragaza neza yuko bitaje ngo dushikirize kugororoka kw'Imana ari Kristo yaje ngo dushikirize kugororoka kw'Imana ni kuri iki byagizwe byaje uyu murongo waramubwiye ngo nasabye umurongo ninavuze ko ntasubira gusoma ariko reka uyu murongo ndawusome Abaroma 3:19 yego havuga ngo ariko turazi yuko ivyo byagezwe bivuga vyose bibibwira abaganzwa navyo kubera iki kugira ngo akanwa kose kazibwe ubu nje nkakubwira amajambo Dezi mfise umugambi ko akanwa kawa kazibwa noba ndiko ndashaka ko untsinda iyo umuntu avuze ngo namwemeje ngo yaciye ngo aceceka rero amabwirizwa amategeko yaje kugira ngo abantu funga kinywa ntabyo ushoboye tetwa ngo kugira ngo akanwa kose kagiye gute kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana ikibazo uyu murongo baje abantu bakurikiza ibyagezwe bo babaza gusomera abo babigisha bo vyongora kumenya kandi kenshi abantu benshi ntibasoma ibire bakeneye kumenya mukuri basoma bakeneye ibyo bifuza gusutera ibyo bifuza rero arashobora no kubusoma agaca awuhigiza ukundi kuntu akawuhindukiza yego akawuhindukiza ariko kuri kw'Imana nuko ni kirundi cyo ni kirundi ibyageze bivuga kugira ngo akanwa kose kazibwe hanyuma bari mu isi bose baba bo gutsindwa n'iki n'urubanza umurongo ntiwe bwahere kuko imbere yayo atamuntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha ufite ibyagezwe no kubera iki kugira ngo abantu bamenye iki icyaha bamenye ko bacumuye hanyuma bamenye ko bacumuye bamenye ko ibyaha biba muri bo niba bona bibananiye baca baduza amaboko hejuru batsindwe bati mwami turatsinzwe n'iki n'urubanza ntabara hanyuma hano hacahaza iki hacahaza ijambo ubuntu bisigure ko rero ubu abakigenda mu byagezwe bo bananiwe no kuduza amaboko baragerageza baracyagerageza kandi munakigerageza umva barananiwe banakigerageza barananiwe ariko bacabwa ati hari gihejo cyanye ibanga ryo kuduza amaboko ntibaramenya ko Kristo ari impongano niyo babizi babivuga ku rurimi gusa ariko ntibirababera ubuzima sivyo hari umutwaganiriye ntunga gatoya akaja muri kanshike hari abantu babiri tubona muri cyanye batatu babwiye ubutumwa bacava ngo none ngo tugire gute ufite umuntu atsigaye acava ngo none nari nagerageje none ngire gute uwo yabatsinzwe ni mwihane ibyaha byanyu gire gute biharirwe iyo uvuze ngo tugire gute no kuvuga kunaniwe rero abakigerageza sawa bagerageze ni byiza ariko je suis désolé ntabyo bazoshobora ego ari umuntu ariko ndabwira ndavuga nti two twavuga ku bintu bijanye no kwizera ndavuga ati kugira umuntu azoje mu ijuru ikinasabwa nuko yizera ati ntamazoja mu ijuru atizera aca avuga ati ngahohoho ngo ari kwizera ho ngo naje ngo ndizera cyangwa ati oya kwizera ni ikintu gikomeye cyane kandi si ikintu we wigenera n'ubuntu ugirirwa ukizera sibyo ti rero ikibazo ciye mbona kuri iryo jambo ahubwo ikibazo abantu bafise ni ukutizera mbega Dezi igikorwa ca Yesu rega kuvuga kwivuga bicira inyeri Yesu yarabyivugiye Yohana 16:9 yavuze ngo uwo mpwemu niyaza azokwemeza abantu iby'icyaha by'amateka n'ibyo kugororoka acavuga ati azomeza iby'icyaha gute azomeza iby'icyaha kuko batanyizeye uvuye tutizeye icyo ni icyaha ni nk'uku no kuzanira indya je nabonye ko Dezi yashonje kandi ntagira amahera nkazitereka imbere yawe urazibona fungura mwenda tazi ngo nkaho nziriha niwizera ushobora no kuba petetre ntuhora nkaho ziriha nivyo mugo ntuzi umutima wazibuhaye ufite kwizera no kumenya umutima wugize icyo akora umuntu ataramenya umutima wa Kristo wamuzanye mu isi ntashobora kumwizera ntashobora aricakekeranye arica bonaka kwegerageza kw'ibyaha byageze goreka frere ngoreka ngo mwijuru si kuburiro niko bavuga kenshi uziko ngo gupfa kujayo nyene si gupfa kujayo Yesu yanavuze ko bidashoboka atari Imana ibikoze ntibishoboka ibikora biciye mu kwizera kwizera ari ikintu cyoroshe kwizera biriva ngo kumenya udakekeranya si kumenya gusa udakekeranya ko Kristo ibikorwa yakoze bikwerekeye nicyo uko niko kwizera ego nibaza ko bariko badukurikirana ko wagerageje gusigura aho twahereye ku gushushanya impene zibiri ego zatangwa kugira ngo
abantu b'Abisirayeli kera Abisirayeli kugira ngo baharigwe twabonye umunsi mukuru w'impongano ego hacaboneka umwaka wose abantu bari mu kwidegeja kuvuga bisikwiye kubana kwa n'ibyo niko bavuze ariko baba bari munsi y'imbabazi kubwo impene zibiri umwaka wose zatanzwe hama wongeye kandi batubwira yuko igihe Yohana yabatiza Yesu ko ari nko kumwaturira nka ya mpene yarungikwa mu bugaragwa hanyuma ikaja mu bugaragwa nko Yesu yaje kubatizwa yagiye mu bugaragwa mu nyuma gusa aho biza kunyuranya gato nuko Yesu yagiye gupfa mu nyuma Yesu yatanguye ku gikuwa ca ya mpene ije mu bugaragwa kubera ko yari gutangura gupfa kandi yarakeneye kubanza kwigisha hamwe ngaje mu bugaragwa yapfuye bari gushoboka nivyo birumvikana vyovyo ego hama iki kiganiro kizobandanya jewe namahoro numva ari vyiza ko abantu tumenya bibiri kituvuga ko turakeneye ko isezerano rishasha turibona ko ari umutumba wa Kristo ego sibyo tukona ko isezerano rya kera ari gitutu yari nk'integuza yari integuza y'isezerano yavuga ibizoba tubonye muri ba Yesaya babaye imyaka n'ibihumbi Yesu ataranaza ba Mose bagiye Adamu bose kuko kuva kwa Adamu na Eva hari ibimenyetso biraboneka ko isezerano rya rishasha ko ari umutumba ari we Kristo ama tubona ko isezerano rya kera naryo ari integuza kuva ni gitutu cyari ikintu kiza kuvuva ibizoshika ariko vyaza mu migani abantu dafa gutahura kuko ugiye kubiraba biraboneka ko n'ibintu munateza gutahura abanje kumetiriza cyane isezerano rishasha noneho Kristo yavuze ngo abungura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditse ibintu bapfa gutahura uko nyene ego biragaragara neza ko tugiye tubona nkuko byo ruvuze ukuntu abantu baharigwa ivyaha gacana ukuntu Yesu Kristo yaje nivyo kuri birasa ego birasa niziga ko rero mu kiganiro kizokurikira tuzogutumako kugira ngo ushobore kudusigurira iyindi nkuru sibyo yo bigaragaza inkuru yavuzwe kera misano rya kera yaje kugaragaza Yesu Kristo kandi kugira ngo icyombera kize no kuwewoza n'inkuru ukazana inkuru hanyuma tugasomera hamwe tukaronderamo Kristo Yesu reka ubukurikira uzotubwire inkuru yarahabu ego turondere Kristo muri zya nkuru zo kwa yarahabu y'abatasi baje gutata twakeremo utubwiremo cyane hari ukuru zimongira okay ego oya nishobora kubaje hari ukuri ndabizimwe ariko jewe mu gihe ndiko nyobora ikiganiro sinerekana ukuri nzi ahubwo mbakene ko wewe nyene bazozorondera inkuru wibaza ko atakuri ko bakurimo oya ntacu tuzura ko yarahabu bo bucyo ndabaze gutahura ko ibiri mu isano rya kera byose ego yari integuza Yesu Kristo ubwo no kuva ko inkuru yose zonzanira uzofise byinshi yizimo ariko kugira ngo tubwire mbangene yuko abari kwadukurikana ko bashaka kumenya ukuri bakamenya ukuri kuko ego kandi ukuri guca kubaha kujya gute kwidegemvya nk'ubu ndazi ko ari umuntu avuga ati Kristo yabaye impongano yanje yibihe bidashira yikorera ibyaha byanje yaravyanganye mu bugaragwa yagace yumva ararema ufite kwizera naho guturuka gutahura ukeme ariko ari nundi kandi n'ubu yabyumvisha avuga ngo kareke uko no gutubesha ngo ni anti Kristo ndabizi neza kandi ibyo nitangaje nese bamwise umukuru w'abadayimoni n'igihe yavuga ngo ibyanditswe birashitse baje ngo mufate bacaca kumuta mu gisi Bishoboka hari amajambo abiri gusa hari amajambo abiri ari muri Bibiliya ibyo ni bice bingahe byo biri no mu bitabo bitandukanye ariko abantu benshi bakunda kuvugira ku murongo umwe abantu bavuga ngo muze mwirinde mu gihe cy'iherezo hazo bavugishwa abigira ibintu iyo kuvugije amajyima benshi baca muri uwo ariko nta musi we bigira bisunga ryaje muri vuga ngo mu gihe cy'iherezo Imana izosuka umuvyuro abahungu n'abakobwa bazovugira ariko naho attention iyo bitabo byo dezi ntwa twakijwe na twebwe oya hariho umuce umwe uvuga ngo mu gihe cy'iherezo hazokwaduka kandi muco kanuvuga byiza ko nabyo nyine tubimenya kuko nabo baruzuye erega abanyene batubwira ngo urumva ngo kora ibi ngo gene ibi nabo nyene n'ibinyoma ariho bambwiye ngo bafise umuvugishwa ngo mwiza muze makungu ngo arapfuye ngo yavuze ngo Yesu ngo yagiye ahera cyane ngo umwaka w'igihumbi 1950 ndavuga nti voilà abo n'abavugishwa bariho ego tufise imirongo ibiri dufise ibice bibiri bitandukanye bazeka twemeranye ko bwari ibice bibiri harabizana batizera ego harabizana batizera kandi abo Yesu azendagaruka bakihari niyo mpamvu muri ruhari urindira abatizera hanyuma kandi hariho n'ubugingo budashira ijuru rindira bagira gute mu kurangiza tugushimira nake kajambo bwira abari kwadukurikirana kajambo nubwo kwadukurikirana nuko binezereje kumva Kristo icyamuzanye
ari kubwira abantu ubutumwa inkuru nziza rero uri karanyumva avuga ati je ndagowe ndi umunyavyaha niyegere Kristo Kristo yaje ngo abantu baruhuke hari abantu baremejwe n'ibyagezwe agerageza amasabato agerageza imisi yose yakubiswe hasi Yesu yavuze ngo nimuze abananiwe n'abaremerewe ntabwo yavuga bikoreza ibimizigo aho kwisoko yavuga abananiwe n'ibyaha byabo barushe mu mitima rero Kristo ni hari mwaruhure ndabizi dezi muri cyo kiganiro hari n'abazokenera kutubaza biciye hacanye hariya sinzi icyo biragiteganya none barashobora kutubaza badaciye kumboresha kure bagaca inyuma ego bashaka kubaza bashaka kubaha kanimero ntacyo bitwaye mu bikorwa bye bya mizi yose ndi kuri 79 ubusa 18 79 ubusa 18 ndi n'umungere mu ishengero Faith Temple riri ngaha mu Cibitoke cya Rugombo kuko ndazi ko birabwa n'abantu benshi cya Rugombo precisement ahantu bita ku Mukingiro n'ukuri nibaza ko uwo twohora tukicarana ari ufise amazinda ari washaka gusobanuza n'unyunganira byose ni vyiza 79 ubusa 18 nitwa Pastor Nshimirimana Emmanuel ego reka tugushimire cyane ndabashimiye gose nyabuna ego bakunze bakoma dukurikirana twakumwe na Pastor Emmanuel nanje ni Irankunda Adodesire nje nawe ko ndabimesha kino kiganiro nizga ko tuzagusubira cyangwa tuzosubira mu kindi kiganiro gikurikira ariko nizga ko ikiganiro ntikirahera twicasha gutanga inkuru nyinshi zitandukanye zerekana ko isezerano rya kera yari integuza isezerano rishasha kandi isezerano rishasha turazi ko niryo rihagariye ko Kristo reka tubashimire cyane tubakengurukiye ukuntu mubanje mudukurikirana nizgira yuko mubandanya mukurikirana ibiganiro bya Wave TV ijwi ry'urwaruka bye bye naho ubutaha bye